Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD-FDD. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko aho tugiye kubabwira amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba, aho abarundi batari bakeya baba bagiye kwinjira mu kaga gakomeye cyane batewe n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Twarababwiye amakuru yerekeranye na bamwe mu bategetsi b'u Burundi cyane cyane abatwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi bishikiye mu gihugu cy'u Rwanda gusaba umubonano n'abayobozi batandukanye barongoye igihugu cy'u Rwanda cyane cyane abo mu nzego z'umutekano. Bagiranye ibiganiro bikomeye cyane, ibiganiro benshi bari bibaza ko bishobora kuvamwo umuti w'ibibazo bimaze igihe bivugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse bikaba byarunyuwe n'intambara Ndayishimiye ubwiwe yashoyemo abarundi, ariko intambara biboneka neza ko badashobora gutsinda, intambara bahombeyemo byinshi cyane, guhera ku barundi batari bake babarizwa mu ngabo z'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo, abandi bakaba bariko barazerera mu mashamba ya Kongo, abandi bakaba bapfungiwe mu gihugu cy'u Burundi, ndetse byose bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane ku gihugu, kubera ko ibyo byose byabaye byacanishijemwo bikomeye bamwe mu batwara igisirikare cy'u Burundi kugeza no ku basirikare bato bato. Ubu ibintu bikaba bikomeye cyane muri no minsi, aho M23 yegereye imipaka ihuza u Burundi na Kongo. Amakuru dufise kandi yezewe aturuka mu bari ku rubuga rw'intambara, yaba abo ku ruhande rw'u Burundi yaba abo ku ruhande rwa M23, n'amakuru adahumuriza kandi akaba ari amakuru yateye ubwoba abatari bakeya babona ko ibintu byaba bigiye guhinduka mu Burundi nyuma y'uko Ndayishimiye yishoye mu ntambara ishobora no gusiga ihiritse ubutegetsi bwiwe. Uvira iramutse ifashwe ibintu bishobora gukomera cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise yizewe nuko umwanya uwo ari wo wose Uvira ishobora gufatwa, bigatuma ingorane ziba nyinshi ku mupaka w'u Burundi, ndetse bikaba byatuma abasirikare b'u Burundi barakariye cyane Ndayishimiye bashobora kumwihindukirana akaba ariwe bamukura ku butegetsi. Amakuru dufise yizewe yaba aturutse mu iperereza ry'u Burundi yaba aturuka hanze y'u Burundi aremeza ko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane bamaze kunoza umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko mu minsi ishize Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi ubwo yivugiye ko hari abarundi baba bariko barashaka gukamisha intambara y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, aho yavuze ko rwose bakwiye kumenya ko ibyo byarangiye, ko u Burundi n'u Rwanda batakirwanye, ko bamaramaye, ko bakozwe n'isoni. Mu by'ukuri Ndayishimiye arazi neza ko hari abajenerali bashaka kumukura ku butegetsi. Afite amakuru yizewe ko muri abo bajenerali bashaka kumukura ku butegetsi harimo na Generali Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi. Arazi imbaraga afise ndetse arazi igikundiro afise mu basirikare batari bakeya. Arazi ko Generali Prime Niyongabo amaze imyaka irenga 10 atwara igisirikare. Ni ukuvuga ko hari byinshi yakoze bimuhuza n'abasirikare 100%. Arazi neza ko igihe yabagiye ku ruhande rw'abashaka kumutembagaza ku butegetsi ibintu byabimaze kurangira. Ibi bikayongera ku cyuka kibi kimaze igihe kiri muri CNDD-FDD kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashikira ubutegetsi. Mu by'ukuri CNDD-FDD yagiye irangwamo n'ibibazo bitandukanye mu myaka yagiye itangura. Mu myaka yagiye ibanza haragiye harabamo ibibazo bikomeye kandi biteye ubwoba, ariko ibibazo byakomeye kurushaho ubwo Ndayishimiye ubwo yageraga ku butegetsi akageraho hari CNDD-FDD batamwifuza ndetse badashaka ko yaba umukuru w'igihugu. Akigera ku butegetsi yabakoreye amakosa akomeye cyane kandi ateye ubwoba,
harimo kubakenesha ndetse no kubapfunga abandi akabategurira uburozi. Ibi byose bikaba byarashavuje abatari bakeya kugeza aho CNDD-FDD icitsemo imirwi ibiri kandi ikomeye cyane. Byagiye bikunyuka aho Perezida Evariste Ndayishimiye yatumiza isumu yo guhabwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, akanabigeraho uretse ko Ndikuriyo atapfuye naho amagara ye kugeza uyu munsi atifashe neza. Ibi byose byacanishijemwo abategetsi ku rugero rukomeye cyane kugeza naho benshi bifuza kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise yizewe ava mu bategetsi ndetse no mu iperereza ry'u Burundi aremeza ko abajenerali bakomeye cyane bategereje ko M23 ifata igisagara cya Uvira amaze bagahita bashira umugambi wabo mu ngiro wo kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise yizewe nuko ukwezi kwa gatanu kuzagera Perezida Evariste Ndayishimiye atakirongoye igihugu cy'u Burundi kandi bikozwe n'ibihangange muri CNDD-FDD. Nyuma y'ibyo abarundi isinzi bariko barasaba Ndayishimiye guhagarika amabi ariko arakorera abarundi ndetse guhagarika amakosa ariko arakora ateye ubwoba yo kurungika ingabo z'u Burundi muri Kongo, aho ingabo z'u Burundi ziri kwicwa ku bwinshi ndetse bikaboneka neza ko ziri kwicwa ku nyungu ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi baratabariza urubyaro rwabo rukomeje gupfira muri Kongo. Ingaruka mbi z'intambara Perezida Ndayishimiye Evariste yashoyemo Uburundi zikomeje kwigaragaza hirya no hino mu gihugu, aho urwaruka rukomeje koherezwa ku ngufu kurwana iyo ntambara ndetse rukoherezwa nta myitozo ya gisirikare rwahawe. Amakuru aturuka mu banyagihugu hirya no hino mu Burundi nk'uko agera ku mboneshakure yacu aremeza ko ubu buri gake gategekwa umubare runaka urwaruka ugomba kuboneka kugira ngo rwoherezwe kurwana muri Kongo, kandi kugaragaza ko udashyigikiye icyo gikorwa cyangwa se umubare leta ishaka ntuboneke nikosa rigushyira ku rutonde rw'abanzi b'igihugu. Aya ni amakuru aje akurikira andi aherutse gutangazwa n'igitangazamakuru SOS Media Burundi yemeza ko yuko mu gace ko mu Rumonge hari abana bo mu mashuri abanza bakomeje gufatwa maze bagakusanyirizwa hamwe kugira ngo bahabwe imyitozo ya gisirikare, ari nako bacengeterezwamo ingengabitekerezo y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bikozwe n'urwaruka rw'uwo mugambwe rumenyerewe ku izina ry'imbonerakure. Ku rundi ruhande, gutsindwa uruhenu kw'ingabo z'u Burundi na M23 byarushijeho gushyira igitutu gikomeye kuri uyu mutegetsi wari warakomeje kwizeza mugenzi we Tshisekedi ko azamuha intsinzi mu gihe gito cyane. Abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara Ndayishimiye yashoyemo u Burundi mu rwego rwo kurengera inyungu ze bwite bemeza ko uyu mugabo yiteguye gukora igishoboka cyose ngo arebe ko yahagarika umuvuduko wa M23 iri mu nzira yerekeza i Buvira kurokora abandi banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bugarijwe n'ubwicanyi izi ngabo za Ndayishimiye zifitemo uruhara kuva zagera ku butaka bwa Kongo. Uyu mukino wa Ndayishimiye wo gushakira indonke mu kumena amaraso y'abarundi ukwiye guhagarara, ndore ko n'ubusanzwe batorohewe kubera uruhuri rw'ibibazo yashoyemo kubera imiyoborere mibi ye kuva akijya ku butegetsi, aho benshi mu barundi bemeza ko igihugu cacitsemo kabiri ndetse bakemeza ko Uburundi bugeze ahatemba. Amakuru dufise nuko amagambo atandukanye Ndayishimiye yagiye avuga ku gihugu cibanye cy'u Rwanda yabagiye kumugiraho ingaruka zikomeye cyane mu minsi iri imbere, kuko yagiye avuga amajambo ateye isoni kandi ababaje, amajambo adakwiye gutangazwa n'umutegetsi. Benshi mu barundi bakaba babona ko ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye isoni kandi bibabaje, ndetse benshi bakemeza ko aho bigeze bikwiye guhagarara. Bimwe n'abandi yaba abategetsi babaye muri CNDD-FDD ndetse n'abandi batandukanye baremeza ko Ndayishimiye akwiye guhagarika
ibyo ariko arakora. Menya ibyihutirwa Leonidas Hatungimana asaba leta ya Evariste Ndayishimiye. Leonidas Hatungimana yahoze mu bicocoro bya CFD ubu akaba arongoye umugambwe PPD Girijambo asaba leta y'u Burundi gutunganya ibiganiro byihuta kugira ibara ntirize riregwe mu gihugu kubera hari abarundi bakumiriwe. Uyu yahoze avugira Perezida Nkurunziza asaba kandi ko ingabo z'u Burundi n'abanyagihugu babaherekeje ziva vuba muri Kongo kuko Evariste Ndayishimiye yagiye gushyigikira uruhande rumwe aho kuba umuhuza mwiza. Mu itangazo ry'umugambwe PPD Girijambo urongowe na Leonidas Hatungimana yahoze mu bicocoro bya CNDD yagarutse ku ntambara iriko ibera mu buseruko bwa Kongo mbere agira ibyo asaba leta y'u Burundi kugira mu karere no mu Burundi hagaruke icuka ciza. Mu itangazo ryo ku munsi w'ejo Leonidas Hatungimana yavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye atashoboye kuba umuhuza mwiza mu ntambara zibera muri Kongo kuko yagiye guhengamira ku ruhande rumwe Kongo aho guhuza impande zifataniye amatati. Leonidas Hatungimana yemeza ko ingingo ya leta y'u Burundi yo gushigikira uruhande rumwe yaje guhonyanga urwigoro rw'amashirahamwe ya EAC, SADC na Union Africa ibyahavuye bizana izi ngaruka zikurikira. Ingabo z'u Burundi zapfiriye mu ntambara ya Kongo maze imiryango yabo ntiyabimenyeshwa. Kuva u Burundi bwinjira muri iyi ntambara hari imvugo mbi kandi iteye ubwoba y'amacakubiri ibahamagarira kwitegurira intambara batanazi mbere byatumye hagaruka ukwinubana hagati y'amoko. Uwo arongoye umugambwe PPD Girijambo asaba leta irongowe na Evariste Ndayishimiye ibi bikurikira: kuvavanwa n'inzira irimwo yo gutorera umuti ibibazo by'akarere biciye mu ngimba, itahukanwa ryihuta ry'ingabo z'u Burundi n'abanyagihugu babaherekeje muri Kongo, gutanguza ibiganiro byihuta hagati ya bene Burundi kugira ejo ibara ntirize rigwe kubera hari abarundi bamwe babona ko barenganijwe, kunagura umubano mwiza hagati y'ababanyi biciye mu nzira y'ibiganiro. Ibi byose akaba ari bisabwa na Leonidas Hatungimana wahoze ari umuvugizi wa Nkurunziza, akaba agaragaza ko Ndayishimiye yarenze ku mategeko ndetse akaba ari gukora amakosa akomeye cyane ajyana n'irimbuka ry'igihugu, ndetse akaba yemeza ko ibiriko biraba uyu munsi biteye ubwoba. Naho umunyepolitike ukomeye cyane ukunze kunenga ubutegetsi bwa Gitega Alexis Sinduhije nawe agaragaza uko igihugu cyifashe uyu munsi ndetse n'ibishobora gukorwa kugira ngo igihugu gitere imbere, ndetse akaba yahaye icyizere abarundi batari bake ko igihugu cy'u Burundi agiye kugihindura igihugu umuntu wese azojya yifuza kuba yajyamo. Ubundi tuzobugira igihugu ciza mu makungu. Alexis Sinduhije niko yatangaje mu nama n'abarundi bo ku mugabane wa Buraya yabereye muri Suède kwa mbere Ntwarante 2025. Alexis Sinduhije atwara umugambwe MCD utavuga rumwe na leta y'u Burundi yijeje abarundi ko naho barushe azohindura Uburundi kugeza aho amakungu azoza kuratira ijisho. Agira ati kijya gihugu tuzokigira igihugu ciza amakungu yose azoza araza kuratira ijisho. Alexis Sinduhije atwara umugambwe MCD atavuga rumwe na leta usanzwe ukorera mu buhungiro kuko wahagaritswe ku butaka bw'u Burundi yaramenyesheje ikiganiro ku barundi bari mu mugabane wa Burayi, aho yagarutse kuri bimwe mu byokorwa mu kubohora Uburundi no kubivurwa ku muhari Red Tabara no kubivugwa ku mubari Red Tabara ku igerekerezo rya Ntwarante 2025 muri Suède. Uwo arongoye umugambwe MCD yaragarutse ku magorwa abarundi barimo inzara, ibitoro, iduga ry'ibiciro n'ibindi, ariko abizeza ko bitebuke bazobivamwo kuko ibihe abarundi bariko baracamwo n'ibindi bihugu byo mu makarere byahaciye. Atanga akarero ku gihugu ca Uganda aho mu myaka 1988-1986 baciye mu bihe biteye ubwoba, ariko ubu akaba ari igihugu kiriko kiraduga neza. Mbere n'u Rwanda rwaciye mu bihe bigoye kugeza aho haba ihonyabwoko ry'abatutsi, ariko ubu ni igihugu cyifashe neza mu makungu.
Alex Nduhije yaramenyesheje abarundi barushe mbere abizeza ko azokubaka Uburundi kugeza aho amakungu azoza kuratira ijisho. Agira ati kijya gihugu tuzocubaka kugeza aho amakungu azoza araza kuratira ijisho. Ku kibazo c'umuhari Tabara Sinduhije awuvuga ko iki? Ubyerekeye umuhari Tabara, Alex Nduhije yemanga ko umuhari Tabara ugizwe n'amoko yose bafise intumbero imwe yo kubohora Uburundi. Aha arongera akabita intwari kandi ko Tabara wakomotse ku mugambwe MCD. Iki kibazo yakunze kukibazwa mu biganiro byinshi haba ku buhinga ngurukana bumenyi n'ahandi ko yoba ari we arongoye umuhari Tabara ariko akabihakana, ariko ubu yarabyemanze ko Tabara abizi neza kandi ko anayishigikiye. Kuri iki kibazo nyine ca Tabara, abarundi barashatse kumenya icatumye Tabara itungwa urutoki mu bwicanyi bw'agahomeramunwa bwakorewe abanyamurenge bo muri Kongo, ariko Alex Nduhije akemeza ko ata munsi wa rimwe Tabara irashaka kwica umusivili, ko ababyagiriza Tabara ari kuyambika ibara. Kucerekeye ibiganiro, Alex Nduhije abivuga ko iki? Aha aratanga umuco ko iyo havuzwe ibiganiro hari abibaza ko ashaka ibibanza amagabura nyama, ariko avuga ko igituma asaba ibiganiro ari ukugira hatunganywe amatora meza ahurikiyemwo bose, atunganijwe neza atarimwo ubusuma, uwutsinzwe akemera ko yatsinzwe, uwatsinze agatwarira bose. Alex Nduhije ari mu banyapolitiki bahunze igihugu mbere umugambwe wiwe urasamburwa, aho mbere n'abanywanyi bawo benshi bishwe, abandi barangazwa, abandi bakaba bagipfunyiwe mu mabohero atandukanye mu gihugu. Leta y'u Burundi ikaba ifata Alex Nduhije nk'umwe mu bakeba bakomeye bari hanze y'igihugu, akagirizwa kandi gushigikira umuhari Tabara. Gusa ibi byose abarundi bagomeje gusaba, Ndayishimiye aragumya kuvunira ibiti mu matwi bikarangira atana kimwe akoze, atana kimwe ahinduye. Gusa amakuru ahari ni uko igihe gito cyane ibintu byaba bigiye kujya ku murongo, Uburundi bukaba bugiye gutabarwa ndetse bikaba bigiye kuba mu buryo bwiza cyane. Ariko nanone benshi bakemeza ko iyi ntambara aho kugira ngo ishike ku butaka bw'u Burundi, nyabuna abakunda igihugu ndetse n'abo bajenerali bakora ibishoboka byose bagahagarika Ndayishimiye hakiri kare iyi ntambara iri muri Kongo itarasatira Uburundi. Ibihe byiza nibyo nabipfurije, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira.